nunamuri amaso yanje kumusozi muremure nugutabagwa kwanje kuzova hehe canumvijwi gihumure riramumuriza ritugutabagwa kwawe kuva kuhora Imana utabaze Yesu aratabara azagutabara uko yantabaye we guma kumavi. Ni kubera iki wahisemo kuririmba wenyene mu gihe wari usanzwe urimba mu makorali atandukanye aho kwijabe naho bavuze handi? Ibyo kuririmba jenyene nabitewe nuko ishatse kwirimbana ndi umwe kandi bivanye n'ibyo jewe ncamwo bivanye n'ibyo nanyuzemwo muri kase kanje canke ku bagenzi banje bagenda baranyiganira ubuzima bwabo babayemwo naciye numva no baremesha binyuze mu iyo ndirimbo kuko nkuko basi ibyagiye bimbaho ko byakurikiranye nanje ibyambayeho naciye mpitamwo kubagira inama yuko bo byitwaramwo nkoresheje indirimbo. Ego ahanini ndiko ndashimikira kubera iki uburirimba wenyene atari korali? Atari korali nuko naronse basi nabonye n'abandi bantu baririmba bonyene ndavuga ndashobora kubikora bishobora gukunda cyandagerageza kugira ndabe ko bishobora gukunda bigize mbona birakunze. Yesayi bakunzi ba PITV iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka y'abantu babaye rurangiranwa mu nkino ndetse no mu bindi. Turabaramukije cyane tubaha ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe bivanye n'umwe wese aho aherereye. Benshi baradukurikira bava mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afrika, Uburaya na Amerika ndetse n'ahandi hose. Turabashimira kandi ukuntu mubandanya mutwitwararika mu kugira subscribe, like na share ku biganiro byacu byiza cyane vya PITV. Rero uno mwanya ni umwanya wa entertainment, kwidagadura, ubwo tubazanira abaririmbye batandukanye, abakomedien, urwaruka rufise impano zitandukanye cyane. Nkuko mubibona imbere yanyu turi kumwe n'umwigeme mwiza cyane akeye. Reka tumuhe ikaze, asanzwe ari n'umuririmbyi mu kanya, ndizera yuko muri bwumve byinshi cyane kuri we. Reka tuguhe ikaze mushitsi wacu mwiza. Murakoze. Ego kubatabazi bovuga yuko muri bande? Baje ku mazina banyita niyo kwizera Charlotte. Nkaba mba mu ntara ya Kayanza, commune Kabarore, mutumba Buvumo. Nkaba ndi umuririmvyikazi. Nuko rero bakunzi ba PITV mwamaze kumva yuko turi kumwe na Charlotte asanzwe ari umuririmvyikazi. Charlotte, abaririmbyi bari ubwoko butandukanye, wewe uririmba indirimbo zimeze gute? Jewe ndirimba indirimbo zo guhimbaza Imana. Indirimbo zo guhimbaza Imana. Turamaze kubona abaririmbyi batandukanye baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bindi bihugu, ariko wewe ndibaza yuko ukiri mushasha, nibyo? Yego ndi mushasha. Ufise indirimbo zingahe kuri YouTube cyangwa indirimbo maze gusohora kugeza kuri isaha? Indirimbo ufise kuri YouTube ni imwe ibona na audio imwe, mugabo izindi zirakoze video zitatu sindazishiraho. Mu ndirimbo imwe ufise kuri YouTube ni indirimbo yitwa Amasezerano, ikozwe mu buryo bwa video clip, nibyo? Haciye igihe kingana gute wisohoye? Amasezerano ni audio
video yayo sindayishiraho muga irakoze. Iyiriho ibona video yitwa gutabagwa. Haciye imisi 2 nyipostinze. Imisi 2? Aha. Muri uwo mwuga wawe wo kuririmba wowe utanguye ryari? Gutangura kuririmba nakuriye muri Eglise Adventiste. Ndirimba mu makorale nyene nkaririmba cyankura mbikunda. Yego. Korale waririmbamwo canke umugwi waririmbamwo n'umugwi nyabaki? Ni korale yitwa Vuza Inzamba yo kwishengero ry'Abadventiste Buvumo. Ahi Bujumbura naho? Ahi Bujumbura nakunda kuririmba mu bajiya. Yego. Ijwi ry'agakiza kwijabe. Aha, waririmba ijwi rya kangahe? Naririmba soprano na tenor na alto. Vyagenze gute kugira ngo wumve yuko uririmba ku giti ciwawe? Kubera bitewe n'ibyo naciyemwo, bigategwa nabo tuvugana nk'abagenzi banje. Ni kubera iki wahisemo kuririmba wenyene mu gihe wari usanzwe urimba mu makorali atandukanye aho kwijabe naho bavuze handi? Ibyo kuririmba jenyene nabitewe nuko ishatse kwirimbana ndi umwe, kandi bivanye n'ibyo jewe ncamwo, bivanye n'ibyo nanyuzemwo muri kase kanje, canke ku bagenzi banje bagenda baranyiganira ubuzima bwabo babayemwo. Naciye numva no baremesha binyuze mu iyo ndirimbo, kuko nkuko basi ibyagiye bimbaho uko vyakurikiranye, nanje ibyambayeho naciye mpitamwo kubagira inama yuko bo byitwaramwo nkoresheje indirimbo. Ego, ahanini ndiko ndashimikira kubera iki uburirimba wenyene atari korali? Atari korali. Nuko naronse basi nabonye n'abandi bantu baririmba bonyene, ndavuga ndashobora kubikora, bishobora gukunda, cyandagerageza kugira ndabe ko bishobora gukunda. Bigize mbona birakunze. Yego, kumbure cyane. Mbere ko tubandanya reka tubanze dushiremwo imwe mu ndirimbo yawe gatonya, hanyuma tuce tubandanya ikiganiro. Turamaze kubona rero indirimbo yawe
yawe amasezerano indirimbo uri kumwe n'abandi bigimi batandukanye kubera iki indirimbo yawe ibyo wakoze mu buzima bwanjye ewe mwami Imana byabaye bisha basutse imigezi mu buzima bwanjye umutima wanjye uranezerwa ukihangana kandi ukagitwaramo neza buke buke imbere haba ari heza urashyika ku masezerano urashyika ku bintu byiza niyo mpamvu nayise amasezerano nca kandi ufatira ku bantu mbona muri mfatiye kuri ba Esther nkafatira kuri Mose nkafatira kuri ni benshi abo nofatiraho ni benshi cyane Daniel Mukobo gw'intare bajya bose ndabafatiraho bakampa icyigisho nanjye bigatuma uronka ufatira ariko kumbure kuri abo bantu barangije kudondagura bobo Imana baravugana bakayumva ariko uyu munsi ntabwo ushobora gusenga Imana ngo muvugane ahubwo bica mu bikorwa ni gute wewe wogira ukwizera yuko Imana by'ukuri icyo yagusezeraniye kizoshizwa igituma ubyize uyugira basi ubyiyumvira ko bishobora gushika wewe bisaba ko wizera gusa urasenga ugasenga mu kuri ugasenga no mu mpemu kandi ukabyizera kuko utizeye nta kintu na kimwe ushobora gushikako ntabwo bikunda wumva ntiwabyizeye ntibiza kuba ariko ubyizeye ukavuga ati ukizera yuko Imana iza ishoboye ibintu byose biraza kugenda bizogenda neza hariho abantu bitwa yuko bizera Imana ariko iyo babonye amasezerano haciye igihe kirekire baca bafata izindi nzira bakaja mu nzira zitarizo n'iz'ubupfumu urabona kuri Sara na Aburahamu Imana yari yarabahaye isezerano yuko bazoronka umwana ariko Sara abonye ati mbere baje kundi umukecuru mfise imyaka 100 by'ukuri Imana nzoba nkishoboye kuvyara acarahinda umugabo bafata izindi nzira wewe abantu bameze nkuko ubabwira iki abantu bameze nkuko bo kwizera Imana bakareka kujya mu bindi bintu bitari byo bakizera Imana ko ishoboye ikintu cyari cyo cyose kubera Imana iturema ibizi ati umuntu ameze uku nambugwaye ashobora urashobora kugenda kwa muganga kubera Imana niyo yahaye ubwenge nk'abaganga ugasenga Imana ikorere mwaba baganga bakakuvura ugakira ariko ibyo bintu byo kujya nko mu bindi bintu bintatse ukabireka ugasenga ukabirindira wihanganye ugashika ku Imana yavuganye nawe ubutumwa rero watanze wariko urabwekeza kuri bande ubutumwa natanze nk'akarorero mu bantu benshi barakunda gucika intege baracika intege bakadendebukirwa nimba huye n'akabazo gatoye agaca acika intege ndaje byaranshikira kera yego namba mpuye n'ikibazo tuvuge nabuze ikintu nari nkeneye kandi nkikeneye cyane nkadendebukirwa nkacika intege rimwe na rimwe nkanarira nkihebura ariko rero naje gusanga byose ari amafuti impamvu naje gusanga ari amafuti uraza kwidoga nta kintu na kimwe biza kugufasha ariko niwasenga Imana iraguha gukomera mu mutima kandi
biguha kwihangana ugashika ku masezerano ejo hawe hakaba heza kubera isi iguma izunguruka uyu munsi ushobora kuba ubabaye ejo ukaba uri kurarira. ubwo umuntu ntiyokwiyumvira yuko indirimbo yawe wayerekeje kuri bantu nikora bari mu bibazo bikomeye cyane kumbure ku bantu bamaze kugira aho bishikanye nk'aho mengo bo nta bibazo bafise? Indirimbo yangira aba bantu bose kubera yuko ndabonye ko ku isi nta muntu basi bifatiye nk'aho nagiye ndaca ku ishure mu miryango canke mu bana b'abagenzi mu bavukanye mu bavyeyi nasanze ata muntu anezerwa buri kanya. N'abatunzi birarira cyane gose ahubwo barashobora no kurira bagasumbwa na wa muntu ari hasi cyane ujya asegerereza nko kwibarabara yarasaba aronse duke aradushima kandi ujya ntasaba ngo avuge ngo ejo nzogura imodoka oya yarasaba akagenda akagura nk'ikiro cy'ubufu byafungura uyu munsi ejo akagaruka gusaba kandi ujya rero umuntu arashobora kutubera icyitegererezo namba uyu munsi azi ko aza kuronka uyu munsi arabirya ibyo yasabye arabimatse ejo aragarutse avuga ati ndaza kuronka ibindi. natwe niko twari dukwiye kwizera ko Imana ishoboye byose no mu gusenga urazi ko tuvuga ngo uduhe ibyo kurya bidukwiriye uyu munsi ntabwo tuvuga ngo uzoduhe ibyo kurya bidukwiriye ejo. rero nicyo kitwereka ko dukwiye kwizera ko Imana ishoboye byose bityo bigatuma dushikira amasezerano neza kandi biciye mu kwihangana. Ego bakunzi ba PITV nkuko mubibona turi kumwe na Charlotte akaba asanzwe ari muririmvyikazi mu ndirimbo zo guhimbaza cyangwa gutazira Imana. Mwamaze kumva indirimbo aherutse gusohora gushira habona yitwa Amasezerano, indirimbo iremesha igahumuriza abantu bose bamenetse imitima abaca mu bibazo bitandukanye. Nuko rero Charlotte wavuze yuko hariho byinshi kuba byarakubayeho mu buzima. Ego Charlotte, muri iyo ndirimbo umaze gusohora yitwa Ugutabarwa umaze gushira ahabona, ariko kandi watwiganiye yuko mu gihe wandika wisunga ibyo abantu bagiye baracamwo kandi hari n'ibyo nawe wagiye uracamwo. Utubwira muri make ibyo wagiye uracamwo bituma biguha inspiration yo kwandika nyabaki nimba atari banga? Jewe narigeze kugwara ibintu nigeze naciyemwo ndagwara cyane ngera kure ariko nkacika intege no gusenga nkaba nabyibagiwe kubera kugwara nkumva nyine ko ndashyitseyo ariko ijwi rimwe rikaza rikambwira ati turasenga uzokira. Icyo gihe nkaza ndasenga. Hari hajyari nari mpejeje imanite ni vuba cyane. ndasenga ndasaba Imana ko yonkitse irankiza. niyo mpamvu nakoze ijya ndirimbo yitwa Gutabarwa. Yari ingwara nyabaki? Ntabwo byatorekaga neza kubera nasanze harimo aho nari ishano rero bakampima bakaguma bantora nibaza ni tifoyide ibyo baguma bagutora rero nawe ukaguma wibaza ni ingwara kumbeshwe usanga wari ibitari. Ubwo Imana iragutabaye uhitamo gusohora indirimbo Ugutabarwa. Yego neza cyane. Hama ku bantu rero basanzwe bobo ubabonamo ibihe bibazo kugira ngo ushobore kuba uwo kwandika? Ku bantu basanzwe ndafise abanyeshuri twagiye turagendana nko ku bana twagiye turagendana urabona ko abanyeshuri muraganira ibintu byinshi cyangwa sosiyete ugenda urabamo muraganira ibintu byinshi kandi hariho n'ikindi kintu n'undi muntu nkunda gukurikirana rwose umuririmvyi w'umurundi
yaririmbye ibintu nkabona bimwe n'ibyo naciyemo. ubona ninde uwo ni umuririmbyi aririmba imiziki zijya ndirimbo z'igisitari. uwo muvuga izina ni Double J. yaririmbye indirimbo vraiment ndavuga ati umuntu ibi bintu aririmbye ndabifiseho inosiyo. uwo bawibuka indirimbo yaririmbye yego yitwa Nzoduga. Nzoduga yego uwo karirimba gato ngaho tubandanye ariko yitwa Nzoduga. ndimbo yishaka yenda kuyisaba kuri YouTube baca bayibona kandi hari hose vraiment yumve ko yaririmbye neza. ni igiki wayishimye muri iyo ndirimbo kuko benshi baravuga ati ngo yaduteye nuvuga ati ngo imyaka yo gutuma ubuzima buca buzimba. ubona yuko benshi baciye badoga muri kijya gihe amaze gusohora irya ndirimbo. oya ni igihe cyawe kiba kigeze yego. urumva basi hano ku isi ni ishuri hajya ntuzibone umuntu ngo ari mwibarabara ngo uvuge ngo ujya ntiyize. isi yonyine irakwigisha isi irakwigisha ukiga neza kandi nibaza ko atamuntu apfa yahejeje ishuri ry'ubuzima. yego ngaho tubandanye rero iyo ndirimbo ya Double J ikintu wayikuyemwo caguhaye ikigwa gikomeye ni ikihe ubutumwa wakuyemwo? ikintu nayikuyemwo iyo ndirimbo hariho ahantu yavuze ati basi ati umuryango nta kigenda abona basi ubona nizeye ko yomfasha ibintu byose nkamererwa neza nta kumfasha. rero bica bintera kuba naravuganye n'abandi bana benshi bafite ibibazo ku ishuri aho nagenda cyangwa niho nabaye kenshi bakanyiganira tukavugana twese tugasanga abantu bose n'abanyabibazo. rero ndavuga bya bintu Double J yaririmbye nivyo asanga nivyo. umaze kubona yuko wandika wisunze ibibazo abantu bacamo mbega ku bantu bahezagiwe bagashobora gushimira Imana nta ndirimbo z'amashimwe uvuga ati wigera wandika ni ibibazo gusa? eka si ibibazo gusa izo ndirimbo zanje ntangura mbwira abantu nereka abantu aho nanyuze nkabereka aho Imana ishikanye nkabereka uburyo babyitwaramo. mvatangura kubona ibyo bibazo uko byatanguye mugabo bikarangira ari amashimwe. sinzi ko wayumvise neza niba wayumvise neza urashobora guca ubyumva byose. haruhande yuko uraba ibyo abantu bacamo hariho abanditsi benshi aribo n'abaririmbyi bisunga Bibiliya na cyane cyane igitabo cya Zaburi, umusiguzi, ibiki canke inkuru z'abantu babayeho muri Bibiliya. wewe birashikaho uzingurura Bibiliya kugira ngo ushobore kuba wo kwinjira amajambo bandika? yego cyane kwa natanguye mbikubwira ni baramoti hari nk'abantu nisunga nk'iyo ndirimbo ugutabagwa na itangura Zaburi kugira ngo nunamuriye amaso yanje Okay, hagati y'indirimbo amasezerano no gutabagwa ni ifisa amashusho abona? zose zirafise amashusho abona. izimaze gusohoka kuri YouTube maze gupostinga imwe ariyo maze imisi 2 ariyo yitwa ugutabagwa. yego. amasezerano nayo igeze? amasezerano irakoze mugabo nsindayipostinga ndayipostinga mwino mizi rero mva sinodishirira ko rimwe zisha zigongana. kumbure zino ndirimbo musohora ziratwara uburyo guhera kuri audio no ku masanamu. kuri wewe rero urabona yuko indirimbo nk'izo ziratwara uburyo guhera ku audio amasanamu bifata umwanya munini n'uburyo bwinshi. wewe bimeze gute? hari ikibazo office cyane urafise nk'abo tukitaba management gufasha? novuga ati kubera byose ibintu byose bihabwa n'Imana ni ugutangura
kandi ibintu byose bikorwa n'Imana. Ngira ninakora umuntu wese azobona ibikorwa byanje akabona arabishimye, ashaka kumbera manager, nta kibazo arane niyo nkitangura. Yego, indirimbo bamwe bita mu indirimbo z'isi n'indirimbo zo guhimbaza Imana ziratandukanye, ariko no munsi baravuga ati abaririmbyi ba gospel barimba indirimbo zo guhimbaza Imana babigize umwuga ubinjiriza amafaranga. Nawe uri muri iyo nzira? jewe icyanteye kuririmba no kugira izi ndirimbo zijya habona, naje kuremesha imitima ya benshi, si uguca amafaranga ibabaye. Sinovuga ngo ni uguca amafaranga, kandi sinovuga ngo amafaranga aje woyanka, yaronse woyatora kubera nta muntu yanka amahera. Ariko rero jewe naje gutanga ubutumwa kugira nkomeze, kubera hari abantu benshi bafite imitima idendebukiwe, bababaye cyane, munaganire wumva vraiment atabyizigiro by'ejo hazoza hiwe afise. Rero ko jewe nanjye nigeze kugira igihe nkiganyira, nkabona ko ejo hatahari, nkaza gusanga bikunda ko ejo hahari ubu mu gihe umuntu aba agihumeka, kandi ukaronka kandi ugasanga basi wari wihebye, ugaca imbere bugaca ukagenda ubona bishasha, ndetse ukibagirwa bya bindi waciyemo, ugatangura amashimwe kandi wari uri mu kwihebura. Rero jewe naje kugira ngo mfatanye n'abo bantu baba bihebye, dufashanye kugira dukomezanye, turemeshanye, mbereke ko ejo bafise heza, imbere heza, bareke gucika intege, bareke kwiheba. Yego, tukuri kuri ico kibazo, iyo abaririmbyi barimba gospel batunganije ibiteramo concert bararihisha amafaranga. Ivyo rero bituma abantu benshi biyumvira ati mbega ko baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana kugira ngo batange ubutumwa, bigenda gute kugira ngo barihishe amafaranga mu biteramo byabo? Nawe kumbure ejo birashobora gushika ugatunganya igiteramo, uzobyifatamo gute? Jewe kubera aho hantu sindahashika, urabona ko ndi mushasha vraiment kandi cyane. Yego, nta n'umuntu n'umwe je tunaziranye wo muri bibi atari kubabona ku ma YouTube, ku ma rezo social. Ni ukuvuga ndi umuntu ndi mushasha cyane. yego, je ntihagera izoba bivana, uzovyimenyera. Yego, kandi sinona bacira urubanza abo bantu bayarihisha. Hari ukuntu uba watanze amahera, rero ugakota ahantu ubona ko atahantu ufatira kuri gusa. Mu gihe wafatiye ahantu kuri gusa n'ibyo mukabitora kuri gusa, nta mahera worihisha. Mugabo ibyo uyifitiye wowe nyene atakintu ubona biza kugutwara, nukuri kubikora kuri gusa ni sawa. Ariko ajya amahera babarihisha, nibaza ko baba bavyimviriye. Yego, sinobagwanye. Ego cyane. Kumbure twavuze amajambo menshi rero. Reka rero abakunzi ba PITV ubaririmbire bavuga ati Charlotte niwe arazanye ikintu gishasha cyo kuremesha abantu imitima. Barihangana naho nasaraye, ndafise problème mu mihogo, ariko reka ngerageze. Mpere nko kuyo yamaze kuja habona, ndirimbe gatonya, yitwa Gutabarwa. Nunamuriye amaso yanje ku musozi muremure, n'ugutabarwa kwanje kuzova hehe, canumva ijwi ry'ihumure rirampumuriza, itugutabarwa kwawe kuva kuhoraho Imana. Neza cyane. Uwo musozi muremure n'umusozi nyabaki ni Kilimanjaro, ni Everest, ni uwe musozi? Ni umusozi tusoma hajya muri Zaburi. Basi umusozi ni nk'ikigeragezo.
je niko nobigereranya mbantunge cyane nk'abantu baza kunkurikirana bakunda gusoma kandi bandusha ubumenyi nibaza ko ari nk'ikigeragezo urashobora kugera ahantu vure mukiheba ukaraba hirya no hino ukabura n'umuntu n'umubwira uganyira ati ibintu bimeze uko n'uganyiye agasigara gutwenga rero mwirinde kuganyira abantu muganyira Imana kuko ariyo ishoboye byose kandi irasubiza. Charlotte mu buzima bwa misi yose ukunda iki? Charlotte mu buzima bwiwe akunda iki yanyiye? Mu bijanye n'iki? Itevye byose mu gihe uronse akanya avuga ati ngomba nkora ikintu ukunda gukora iki umwanya munini? Mu buzima bwanje ikintu novuga ko nkunda sinibaza ni kurya gukora kugenda niyo mpamvu nashatse kubaza ushatse kumbaza mu giki ubwo kuririmba ntabyo ukunda? Ndabikunda najya ngibyo wari gutangura kuvuga ubwa mbere hari igihe ndirimba ariko atari byo bizi ubwa mbere neza cyane. Aha rero Charlotte turiko turigeza ku musozo w'ikiganiro cyacu uracari mushasha tugira umuririmbyi mu Burundi aguha inspiration ninde arimba muri gospel? Umuririmbyi arimba muri gospel ampa inspiration ubwa mbere nobanza kwivuga jewe nyene. Ni wowe nyene? Kuko nta wantumye ngo nze kuririmba. Ariko urashobora kurabira ku bandi kundi baririmba bakavuga ati ujya muntu kabisa numva no mwigana mwijwi cye no wogira. Oya kwe. Nta numwe no wewe. Ahubwo jewe ni jewe nyene kuko je ndi Charlotte undi nuwo sinego umva ntitunazinanye. Umva iyo mpa inspiration gute? Nibiba. Bigivuga ngo uraraba umuntu ngo araguha inspiration. Hari icyamutumye kuririmba, hari icyamutumye gukina filme, hari icyamutumye gukina comedy. Buri muntu wese afise umuhamagaro we n'icyamuteye. Rero ni jewe ni inspira jenyene. Abandi vraiment ndakunda ibyo bakora, ndakunda uko baririmba ariko jewe nije nitanga hakarori nije nirabaho nyene. Charlotte ho mu myaka 5 yifuza kuzobageze he mu byo kuririmba kwiwe? Nko mu myaka 5 Imana ibaye ikinkije amagara kabikinkije kuronka uko nifashisha kubera kugira ngo usohore indirimbo uratanga amafaranga. Ego. Birakenera uburyo. Rero mu gihe noba ndonse ukuntu no bikora biguma bigenda neza nkuko natanguye nshaka ikintu nifuza basi cyambere mu buzima nuko nofasha abana benshi kuko nkabafasha hari abana baba bagowe hariho abantu bakuze bagowe bababaye nkunda basi kumva ko nojya kuraba abantu nkabashikaho uburyo nimanije ivuga ati umuntu koko hari ikintu yankoreye mu bintu nasezeranije abankunda n'abanyubaha. Okay. Turabona yuko rero twegereje ku musozo w'ikiganiro cyacu akajambo kamwe wobwira abariko barazikurikira n'akajambo nyabaki? Akajambo nobabwira ati mukomeze kudukurikirana kandi mwitwararike cyane gukurikira iyi TV. Mwibuke gufyonda subscribe, comment, like muna partage ku bagenzi banyu hanyuma muze muratwihanganira ikintu cyose tuvuga ntikikabatsitaza mutubabarire cyane. Ndabakunda umandanye guhezagirwa nizo ndirimbo ndiko ndaririmba n'abandi baririmbyi b'abarundikazi n'abandi bose. Kumbure wobibutsa aho bosanga indirimbo zawe? Indirimbo zanje mwozisanga kuri YouTube yanje nitwa Niyo Kwizera Charlotte. Urashobora kwandika amasezerano by Niyo Charlotte cyangwa ukandika ubutabagwa by Charlotte Niyo Kwizera hose baca bakunyereka. Kuri Facebook naho ni page yanje ya Facebook nitwa Niyo Charlotte ucu usangaho ijya ndirimbo ubutabagwa cumbona
ukagira like, comment na share, ukana followinga kugira uturankurikirana byoroshe. Instagram nayo nuko nyene ni niyo kwizera Charlotte. Murakoze. Charlotte rero turagushimiye cyane ku kanya mwaduhaye, turizigira yuko n'ikindi gihe twabikora ko muzobasha kuduha akanya kugira ngo tuganire. Yego namwe murakoze kunyakira, murakoze cyane, Imana ibahezagire. Namwe muri ko muradukurikirana, muhezagirwe mu byo murimo byose. Ndangije mbabwira ati mukomere, abari mu bibazo, abafise ingorane zitandukanye, n'abaryohewe muze murakora ikiza kuko ejo mushobora guhura n'ikibazo. Babandi bari bafise ikibazo uyu munsi bakagushikaho. Nuko rero bakunze ba PITV, Peace International TV, turabashimiye cyane uburyo mubandanya mutwitwararika. Twari kumwe na Charlotte, umuririmvyikazi wa gospel. Reka rero tumushigikire kugira ngo ubutumwa atanga bube ari ubutumwa bwiza kandi bufasha ab'imitima imenetse. Nuko rero munyarukire kuri PITV, Peace International TV kuri YouTube, mugire subscribe na share ya kino kiganiro mu gihe mukeneye yuko n'abandi bafashwa n'amajambo meza turangije kumva. Mwari kumwe na Moses Angelo, bye bye na ubutaha.